Ibyo dusoma mu beranda nk'uko yanditswe na Mariko. Ahamagara bamwe 12, Yezu aja mu byo kubarungika babiri babiri, abaha n'ububasha ku mitima ihumanye, kandi ababwiriza kutagira ibintu batwara mu nzira atari inkoni isa, nta mpamba, nta saho, nta kuta mu mifuko. Yongera ati, nimwambare inkweto kandi ntimugire imitamana ibiri. Arongera arababwira ati, inzu muzoramuka mwinjiyemwo murayigumemwo, murinde muva aho hantu. Ahantu bazobima indaro bakanka no kubumvira, murahave kandi mwikunkumure umukungugu waho, mubereke ko bizobasubirako. Bagiye rero barigisha ukwigaya, birukana amashetani menshi, basiga kandi amavuta abagwaye benshi, kandi bakabakiza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Ehe Mukama, turiko turihweza urukundo rwawe mu ngori wawe. Dufashijwe n'iri jambo bavukanye, tuzirikane ko mu buzima bwacu dufise Imana. Turakunda kuvuga ko tuzi Imana, turakunda no kubiririmba, ariko umuntu afasha akanya akazirikana neza, akinjira mu ntimatima z'ubuzima bwiwe, akaraba imvugo yiwe, inyifato yiwe canke ingendo yiwe, ubwo tubwira amanota dufise, hari benshi twokwihaye sheke. Kuko usanga imvugo yacu, inyifato yacu yerekana ko atamana dufise, yerekana ko atamana tuzi, yerekana ko tutegereye Imana. Nico gituma umwe wese Mukama yamurungitse, yamwakuye akamuhamagara kugira ngo azirikane icitabirizo c'izaburi ya 47 ivuga iti, ewe Mukama, turiko turihweza urukundo rwawe mu ngori wawe. Igitabo c'Abahebreyi naho umwanditsi yavuze ati, inshuti zanje, ubu mwegereye Imana. Kenshi bavukanye, ni ngombwa tubizirikane, ni ngombwa dusubire tubyinovore, twumve ko igihe cyose tuza mu ngoro y'Imana tuba tuje guhura n'Umukama dukunda, tuba tuje guhura n'Imana ishaka ko tuba beranda nk'uko nayo iri nyeranda, ishaka ko tuba beza mu maso yayo no mu maso y'abatubona, kugira babone ko dufite Imana twishimiye n'Imana twizigiye. Namba twaramaze kwakira Imana mu buzima bwacu, namba twaramaze gucakamira muri twebwe ubwo rukundo rw'Umukama, tukwibuka ko twegereye Imana, inyifato n'ingendo zacu zategereza kugaragaza ko muri twebwe hari ico dufise, ko dufise ububasha bw'Imana, ko dufise Imana muri twebwe, ko turi beza kandi turi beranda. Tugire Kristo. Bavukanye, twegereye Imana nivyo, gusa niko kenshi tuvyibagira. Turafise Imana muri twebwe, ariko kenshi turavyibagira, kuko imyitwarariko mu byo tubayemwo, imyitwarariko ya misi yose, amaprograma y'ubuzima canke ubuzima bw'ubu turimwo,
hari igihe twibagira ko atamana dufise canke l'habitude ko twaramaze kubimenya tuvuga imana ugasanga twaramaze kubishira muri kamere y'iwacu muri programme z'iwacu ugasanga ubwo bubasha bw'Imana buri muri twebwe ubwo bw'Imana yaturemanye iryo teka dufise muri twebwe nitwibuka ko turifise namba uyu mwanditsi yanditse igitabo c'Abahebreyi ariko aributsa abo yandikiye ati ubu mwegereye Imana nuko yashaka novuga niko muri bo baduza kandi baduga ku yindi ntambwe ntibagume bibuka nka ya Mana ya kera imwe yabiyereka kuri Sinayi muri wa muriro iteye ubwoba muri ya majambo bakavuga ati Mukama ntuduseye kudutumirira kuza kukumviriza uzoroca ku muhanuzi wawe twebwe utureke azuza kutubwira iby'iwacu ubu siko bimeze bavukanye iyo Mana turayakira mu ijambo ryayo iyo Mana turayakira mu Ekaristiya iyo Mana turayakira mu masakramento iyo Mana igendana natwe iyo Mana iri impande yacu turayegereye ico twibagira kenshi nuko twibagira kwiri impande yacu turi kumwe igendana natwe nico gituma umwanditsi w'Izaburi asako kutwibutsa ko tuje mu ngoro y'Imana tuba tuje novuga nti kwakira urwo rukundo rw'Imana nambi nkukanyiranda imivuga ati shenguruka turashikanye haco tuba twamaze kwakira muri twebwe Imana tuba twamaze kuyakira ikaza mu buzima bwacu kanatsinda umwe wese Umukama yaramuhagaye mu izina iramuzi mu izina ryayo yaramuhaye ubutumwa hama yongerera hamwe hano ububasha ahamagara bamwe 12 Yezu aja mu byo kubarunka babiri abaha n'ububasha ku mitima yose ihumanye Umukama yaraduhaye ububasha bavukanye Umukama yaraduhaye ubukomezi Umukama yaraduhaye novuga nti ivyo dutuma ngaha kwituba beza kandi beranda ariko turavyibagira par l'habitude ko tumaze imisi twama tubivuga twama tuza mu ngoro y'Imana hari igihe mora nzirikana ngo nk'ubu ko twaje mu ngoro y'Imana twaje gukora iki ko Umukama yaguhamagaye ukitaba waje gukora iki wazanywe n'iki icyakuzanye ngaha ni giki undi muntu niwe umuntu yamubajije ati ariko amubwira ingorane afise amubwira ati ibi nibi byiko bigenda nabi aramubwira ati après ivyo vyose bikurambwira iyo bitariho wewe urinde atangura kuvuga icari ko ari umugabo ko ari umuntu akomeye ko ari umuntu atangura kumubwira ati ivyo bo bikwakanaho urike acara mubaza mu nyuma ati yavuze ibindi byose munyavuga ati ndi umukristo acambwira ngo ni kuri kari cuzanye ubwanyu kandi cyo gutangurirako ngo yango ni kubera nyirumva nikora kurambaza nyene naguma nest nuvuga nsita gusa acara mubaza ko yari umuntu agwaye ati ko nagusabye uzonsabire burya waransabiye uretse nigeza musabira ko twaje ngaha mu ngoro y'Imana ari gushura kwamuza imisi yose kamuza isa irageze haraye canke ubwo ati ndagiye gufukama quelque ndagiye kuyaga n'Imana ugasanga byaramaze kuza muri kamere yiwawe nka kumwe no mu mizirima imodoka ikirigonga nazo ngo Yesu ngo Yezu kuko yumva bamwe bakivuga imisi yose n'umuntu ntawe yemera mugaye imodoka kigize yagire accident ngo Yezu kuri we ugasanga niyo habitude turimwo mugabo no munsi Mukama ashaka kutuzuza ku rundi rugero atwibutse ko dufise Imana muri twebwe atwibutse ko ari ico turi mu maso y'Imana atwibutse ko ari ububasha dufise atwibutse urwo rukundo rw'Imana muri twebwe nico gituma twaje mu ngoro y'Imana asubira akabure muri twebwe
kenshi twamanovuga ntidutsitara canke tugwa mu bicumuro kuko twibagira ico turi. Ugasanga novuga ni nk'uko turiko turarinahaza dutazira ubuzima bw'abapfiriye Imana, Paul na Miki na bagenzi biwe, namba baremeye gutanga ubuzima bwabo, bakumva ko boheba ibi byo ngaha ku isi, bakumva ko ubuzima bafise imbere y'Imana ataco bumaze, ko iyo Mana yabubahaye izobaha n'ibindi, bakumva ko bavuga ati oya kuri ico, hako duhemukira Imana twofuma twanka tukemera tugapfa, nuko bari bashitse ku rundi rugero, nuko bari bafise Imana muri bo, nuko bari bumva ko begereye Imana. Twisabire rero bavukanye muri no kanyirande y'imisa ko twabonye urwo rukundo rw'Imana, Imana duhamagaye mu ngoro yiwe, tukumva ikatwibutsa ko twegereye Imana, ikatwibutsa ico yaduhaye umwe wese mu izina ry'iwiwe, tuvavana n'ivyo byose bidukura muri urwo rukundo rw'Imana, twakira inema y'Imana. Amen.